ntarakare kazi noshobora ndakunda kudandaza ibintu vy'impuzu ibintu nyene nk'ivyo musane ndakunda gukora utuntu hirya no hino ngwa niyumvira hamwe nyene ntarashikaho nshaka uri bwo nokora nibirenze ngaho. Bakunzi bakwizera 90 TV ni Diane Lucky umunyamahirwe turi mu Cibitoke kwibarabara rya gatandatu kuri Mukundwa Shop. Mukundwa Shop niho twatembereye umudame agiye kutuganiriza. Eko nibaza hari ibyo mubona inyuma yanje hari n'ibindi muza kubona hari ibyo muza kumva cyo ndabasaba tangura mukande like uko chini mugire subscribe kugira ngo mushishikare kubona ibiganiro byacu byiza. Nama nabibabwiye nta kindi kirenze aho mba ndiko ndababwira no kugira ngo mushishikare kudukurikirana bibaye ngombwa Imana twiyumviriye ko kuko yabyiyumviriye kuva kera mugire icyo mudutejeje ko imbere mu kubiraba ibiganiro byacu. Ndabatumirira rero ikaze n'igwanyu tugiye guhura n'uwo mudame yagiye kumara kanya atuganiriza ivy'iterambere ryiwe by'imibereho byose ikaze n'igwanyu ndabakunda cyane. Bakunzi bacu twamaze gushika rero umudame n'uyu muri ko murabona nimunsabe kumutwikurura murabizi uko mumubona nuko uko ateye nuko ariko ijwi giwe muraza kurishima cyane afite ijwi ryiza kandi rirabashikira neza. Ese atangura tubwira akazina kiyo muri twabande se madam? Nitwa Hafashimana Rahima. Rahima Hafashimana. Turiko turaganira na Rahima Hafashimana nkuko muri ko murabibona agomba tuganirize ingene yamaze gushika ku mutahe ungana gutyo yamaze gushika ku iterambere nk'iri asanzwe ari umudame. Rahima nashaka rero utuganirize neza utubwire byashitse gute byaje gute kuko abadame benshi uyu munsi canke abantu benshi arashobora kuba baranize ukaza wumva ngo nta kazi kahari ukazosanga umuntu yarize afise diplome wanashaka umuntu ari ngaho ntaca afise akora ariko we uteramiye ahantu heza nkaha hasa neza uku hashajije nkuku byaje gute wabishitse ko gute? Sinovuga ngene vyaje kandi sinovuga ngene nabishitse uko mu ncamake nkunda akazi sinkunda kwicara ndakunda akazi ndakunda kubona ndiko ndakora. Rero ibi byaje narabirondeye ndavuga ati sinobaho nicaye muhira kubera ntabwo nize kuko nta na diplome mfise ngo gene gusaba akazi mu biro ndavuga ati sinobaho nicaye reka ndabutuntu nokora. Ego cyane waramaze kuvuga uti reka ndabutuntu nokora. Uyu munsi benshi arashobora mbere no kubafisa amahera nukuri akarondera ikintu yokora akakibura yamara kwiyumvira ikintu yokora akarondera hagikorera akahabura. We byagenze gute kugira ngo uronke ikintu ukora uronke naho ukorera kuko benshi haturuko turagira ngo kugira ngo benshi bakanguke babone kure? Jewe ahasa hambe natanguye gukorera mu Kamenge mu isoko ryo mu Kamenge nadandaza balo ibintu by'amabalo kandi ndashima Imana aho naringeze vraiment naringeze ahantu novuga ko ndi umukobwa byanshimisha. Mu nyuma biranka ndahagarika akazi ndicara muhira muganaho nicara uvuga ko ibi ndakunda kudandaza ntarakare kazi noshobora ndakunda kudandaza ibintu vy'impuzu ibintu nyene nk'ivyo musane ndakunda gukora utuntu hirya no hino ngwa niyumvira hamwe nyene ntarashikaho nshaka uri bwo nokora nibirenze ngaho kuko sinkunda kwicara ndafise utuntu nokora twishi naho uvuga ati nicaye aha ndashitse ibindi ngaha nikomeze sinkunda kwicara. Rero mu gihe ivyo mu Kamenge vyase nicaye nagiye muri Tanzania ndagenda ndaraba twonuzana ndabona reka ntangure ku muntu vy'amadira umusanzo ngaratanguje ibintu vy'amadira ndaza ratanguje mbere n'amahera make cyane ndazara ngaho ndashiramwo ndavuga televiziyo de Islam ntivyokunda kubera imipaka yace yugaga bace bayugara ndatangwa ndazagenda aho kwa Sioni nzana duhuzu tungahe shiramo ibintu nyene nk'ivyo. Uvuze dira ushatse kuvuga iki? Mvuze dira mbashatse kuvuga aya makanzu mubona aya hari ibijora hariho n'amadira. Ego namakanzu bisanzwe. Okay, amakanzu kenshi mbere wanashaka akundwa n'abayisilamu kazi. Ego babivuga ko akundwa n'abayisilamu kazi ariko ubu nabe bose bariko barazambara abakristo bavyambara kuko nshorerwa n'abatandukanye abayisilamu abakristo ubu bariko baravyambara bose.
baravyambara mbere kuko ni n'impuzu impuzu imaze kubikwiye umuntu bimuhesha icubahiro. Yego cyane ubasigaye bikunda. Yego uramaze kutubwira ko wagenda Tanzania ukagenda no kwa Siyoni wanashaka. Yego ndazi neza ko hari umuntu twigeze kuganira arambwira ngo je mba no dandaza ibintu sinomenya niyo ndabirangurira. We wamenye gute aho kurangurira, wamenye gute imihora? Namenye aho kurangurira kubera novuga ko nzerera ndatembera cyane kandi n'ibintu nkunda. Iyo ikintu gikunda uragishyamo umwete kugira ugishikeko, iyo ikintu gikunda urakirondera mbere ukagerana hajya bakorera nk'abantu ukababaza ukavuga ati none mu ndangira aho barangurira. Ego naje kwa Siyo ntabwo nari nzi ko baranguriraho, naragiye ndahasanga umudaba ndababaza ahamura aranguza bavuga ko baranguza ko sinzi ko kwa Siyo barangura, kenshi nari nzi ko babirangura bivuye Tanzania, sinari nzi ko riri kwa Siyo. Ndagenda baza rero ikintu gikunda urashiramo umwete ugeze aho ugenda no muntu akidanaza ukabaza mbega byogenda gute noca he. Narakunda kubaza uko nashaka kumenya uko shaka no kubidandaza, ndashaka mbere ibisumba Imana ifashije. Ego urashaka ibisumba ngaho Imana igufashije kandi bisigura ko nk'ubuhoza umuntu akakwitura ati je vraiment ndabifise amahera ndafise umutahe wanje ariko ahantu noca ahantu rorangurira ntahonze, urumva ko wo mufasha atagisabwe. Ego no mufasha mbere naho yiwe yifitira amahera yiwe nkamutwara Tanzania no kwa Siyoni no mufasha vraiment kuko muri iki gihe abakobwa ntidukwiye kwicara nuko biruko, dukwiye gukora naho ko barakantu gatoya tukicara tugakora na twebwe. Nta kamaro ko kwicara abagore ubu, reka dukore dufisemo umwete kuko cyambo cyo hari abantu benshi bifuza gukora ariko bafite niyo ngabire yo gukora ariko bakabura aho babica bakabura aho baca kugira bakore. Ego abadami barakwiye gukura amaboko mu mpuzu bakamenya ko uko biri kose waba wubatse waba utubatse kuba ufise akantu kiwawe uri kurakora navyo biguhesha icubahiro canke ufise akantu uterera mu muryango navyo bifise ikimazi kinini. None se ko mbona umutaho usa n'utari mutoyi nubwo wamaze kutubwira ko wahereye muri baro, ese byarakoroheye cyane gushika kuri uyu mutahe canke ubwo ufise ibindi wipfuza gushikako canke hari uwundi yaguteye impunga? Arahari. Ego arahari. Arahari kandi ni byiza cyane. Ubundi bwo bw'umuntu arashobora kuba ari ngaho afisa ko icyo agomba gushika ko ariko bikanka ubwo benshi bagirwa no kutavuga. Urashobora no kuba wifuza ikintu hari ubundi muntu yokiguha ugasanga utavuze ntacyo bishitseko, we bice byumvikana ko byakoroheye kubivuga ugashikiriza kiri ku mutima kanatsinda ikintu yugikunda uranacihebera wanashaka ukanakizira. None turi ngaha tubona bimeze uku ubwo wamaze kuvuga ko hari ahandi hantu ushaka gushika ku ndoto imeze gute? Ngaha twavuze ko ari shop, uje kugira shopping ngaha yo hakura ikanzu, ndabona ishati, ndabona ibirato, ushaka gushika ku ndoto yo kudandaza ibiki nibiki nkuko wavuze kukunda kudandaza. Jewe nshaka gushika ku ndoto mbe mfanya biashara mkubwa sana. Yani mfanya biashara mkubwa genda kurangura hanze ibyo nifuza. Ego umva ntiberi shop kandi iberi mbe novuga gute magazine ibe nini gusumba kaka nibyo nifuza nshaka gushika imbere kandi ndavyifuza kandi nzobishikako kuko ndavyiyumvamo ko nzobishikako kuko ndabikunda ndabikorana umwete ndabikora ko ndabikunda nzobishikako wumva ati Rahima yagiye kurangura Dubai, Rahima yavuye Dubai yagiye China uko nivyo shaka. Dore se kuba mfanya biashara mkubwa unataka biashara gani tena? Okay, urashaka kudandaza biashara ibe mu mpuzu kunyene canke uko urashobora kuba udandaza ibintu byinshi by'impuzu ukavuga uti je nihebeye impuzu kubera ko ndabona nizo nshoboye kudandaza canke nizo zimpa inyungu. Je ndakunda kudandaza impuzu kandi si impuzu gusa ikintu cyose cyitwa ibyashara ndayikunda kudandaza. Imana yaramfashije mbe novuga ko binankunda nanje kuko ico ndandaza cyose Imana irakimpa mu mugisha naho notanguramo kandi dukeya Imana irumva sinzi rero nshaka ibintu byose nimba no gwa mu mpuzu nkagwa mu mpuzu mugabo bashaka
ibyashara ibirato iki nkuko ubibona mugabo bibe vyinshi gusumba. Birumvikana cyane kandi nanje numva umenga no gutera intege ukomerezaho ubwo benshi banavyifuza ntibanabishikeko warashaka mbere bagatangura ariko bagahomba we ko Imana yamaze kubigufasha bikaba biza uku ni sawa. None turi ngaha kujya gatandatu aha muri Mukundwa shop ubona abakiriya baraza neza urabona ko bakwitaba canke urategekanya kuhava canke bimeze gute? Si cyane sikirenga gusa uko biri kose ndashima ndashima uko biri kose usibye yuko n'ahandi ntiba n'ahandi bataronka abakiriya muri no minsi niko no bivuga mugabo ubwa mbere nkiyashika ngaha vraiment narabaronka kundura nshaka kugenda kurangura kundwi ugasanga ndagiye kwa sumba nuko mugabo rero muri no minsi iki kwa mbere kabisa ntabo oya ntabo kweli kandi nivyo buriya hari hameze ngo y'abakiriya ngo hari imezi y'abakiriya ukwa mbere nako kuba gusanzwe kutari ego kandi mu bisanzwe udandaza bisaba kwihangana nuvuga ngo ngaha ngo sindose bakira ngo nimuke uzokwimuka uzomara hose utegeza kwihangana ukahamenyereza abakiriya kuko ngaha n'ubwa mbere haje ibintu by'impuzu ukahamenyereza abakiriya ukarabagera uvyifatamwo kandi nibisobanura ngo je no munsi ngo mbuza amahera ngo canka titamo ya ndi n'umuntu ntakatitsama mu buzima rero nigisigura ko no munsi mbuze canke indwi yose mbuze oya simva kwizima simbe no bivuga simva ku sinkatitama basi ngo nanigwe oya sinigera nkatitama ndavuga ati kikiye naho no munsi chance ejo kizokunda nikomeze rero nimba muri no misi atabakiriya bahari ndabona yuko mu misi iri imbere uko bahamenyera ariko nzobaronka bisaba kumenyereza. None uwo buhamaze nk'igihe kingana gute? Ndahameze amezi 6. Amezi 6 birumvikana ko hakiri hashasha ubwo atampunzu zari zimenyereweho birumvikana ko hakiri hashasha. None umaze kumenyereza urabona ko bizogenda neza kandi nivyo twizere ko bizogenda neza. Uri ngaha kujya gatandatu ubisoko ya Kamenge yarimutse musa nabegeranye cyane. Ntubona kumenga urashobora kuja competition kugira ngo kuko umukiriya yamaze kumenya ko ushobora kubuzimba aca yigiraho bishobora kuba bizimbutse. Ubona gute mubanye gute nabo mutaziranye imbere bakorera mu isoko urabona ko urondera abakiriya gute? Ntabwo nzimba priyo ngani priyo yo nkiyo mu isoko usivye yuko mu isoko badandaza abantu beshi mugabo ko jewe ndaraza ngana uko no mu isoko badandaza okay ndumva ni vyiza nagira ni wari ko wegereye quartier cyane wacukurura nk'igiciro cyo hasi kugira ngo bazohore bazi wawe kenshi. None numva nkoroye cyane ko numva mpomba ntabwo twunguka cyane kubera ni nkuko amashiringi kwanza yaduze amadolari ibintu byose mu Burundi vyaraduze rero ntabwo nokora cyane ahubwo nshaka ko nuwogenda mu isoko atavuga kwa naka harazimye sinzosubirayo ugenda mu isoko agasanga cyakindi jewe ndandaza kingana na priyo mu isoko ntihavuga ati kumbe kwa naka agira pri nk'iyo mu isoko bakaja bavuga ati nta kwirwa turigora ngo tugende kwa Sioni reka tugende kujya gatandatu. Je maze kugenda kenshi kwa Sioni ngenda kurondera y'ibintu gasanga bifise igiciro kinini kurusha mu soko yo mu Kamenge. Wombwira iryo tandukaniro ikibituma ni iki kandi kwa Sioni wumva kenshi ari naho muja kurangurira? Kwa Sioni no mu Kamenge sico kimwe kuko narahakoreye mu Kamenge. Turabana nibibanza urashobora kuba mu Kamenge ukipanze 70,000 hama kwa Sioni akavuga ipanze 200,000 urumva ko nawe ibiciro ntibingana. Mbe no bisigura uko ntavyonzi no bisigura uko kanini kuko kweri nivyo mu Kamenge no kwa Sioni price cyo kimwe. Jekare ukivuga ko no kurangurirayo mushobora kurangurirayo naciye nibaza nti none byoshika gute aho turangurira bazimbe kurusha aho tudandariza? Maze si kwa Sioni gusa no mu Ruvumera bararangurirayo. Ego gusa ndibaza kwa Sioni bazimba kubera ico hama tugiye kurangurira ngaho kwa niko bivanye ko imipaka yugaye kandi avuga ati sinoguma ngata cyo mfise mu kibanza reka sembire ngaho hafi ndabishire mu nta meshi cyane bunguka cyane nta meshi cyane twunguka. Maze kubufise ibyo ukora
uri umudame wikwije nk'uko atari na benshi bonapfa no kukumenya hariho n'abandi bantu bashobora kuba nk'uko twatanguye tubivuga bashobora gufita n'amahera ntibaronke ibyo bakora urahanura iki nk'ugwaruka mbere uracyari na muto ndiko ndaraba ndabona kumenga uracyari muto ugwaruka rushobora kuba ruri inyuma yawe benshi usanga kumarigara badafise ikintu na kimwe bakora urabahanura iki senyera no hanura cyane cyane nk'abagore abakobwa ko nabo bojijuka bagakora amaboko mu mpunzu bagatangura gukora kuko muri iki gihe sinovuga ngo utegemeye ikintu kungo ku mugabo naho ufise umugabo wawe ntovuga ngo utegemeye ikintu ku mugabo ngo sinzi ngo mpa amavuta ngo sinzi mu bisanzwe urinda usabanga amavuta ntuba wihaye icubahiro icubahiro cawe kiri mu kazi kawe naho woshaka ukadandaza itomati naho wosawe ukadandaza mpena uvuga gute irengarenga mugazi yarengarenga zafuka ufitiye agaciro ijya tomati wewe kubwawe uravuga ati jewe ndahakuramwo amavuta y'umwana ndahakuramwo amavuta yiwanje kaje n'agaciro kawe ntukagaye ngo ni kubera ngo ni tomati mu Jesse ngeranga yakazi rena saba ko abakobwa abagore ndetse n'abandi bo bicaye mu nzu ko batokwicara mu nzu dukore twese nitwishimire ngo naka ngafise ngo umugabo cyangwa ngo je ngo ufise umugabo ngo reka nicare ngo umugabo wanje ngampeho yaha turatwiye gukora turakwiye kwijukira natwe tukikuramo ubunebwe tugakora mu bisanzwe nivyo vyiza nta kamaro ko kuryama ngo wiryamye mu nzu oya kuko hari abagore benshi cyane birigo baryamye bafise mbere n'abakozi umukozi we bakirirwa aryamye cyangwa avuyeho akavyuka akagera mu irigara ry'abakobwa hakoje mu irigara ry'abakobwa uraba ahantu wicara kuko irigara ry'abagore nta nakamaro karimo ni zansaku nta terambere ry'irigara ry'abakobwa iterambere riri ahantu wicara ugakoramo amajana 5 cyangwa 1000 ahubwo nk'umugore aciye ubwenge hahandi bakunda guteramira ari nka batatu yoca jana hikintu aziba abagenzi biwe bakunda bakakimushorera yego kugira ngo byibura aronkeho n'ico gihombi badame muwe muri ko muratwumva badame mudukurikirana muri mu Burundi n'ahandi kuja kwirigara ntacyo bimaze kuja ahantu gutera inkuru uvuga kuva nakabona rero ahubwo ndanavyibutse muranyibukije cyane naho nabonye abantu bicaye ari babiri batatu kenshi nk'abakobwa n'abadame baba bariko baravuga ibintu by'iterambere kuvuga abantu gusa mugenzi wabo yambaye uku agera ku mu rugo rwiwe bimeze uku yererere ivyo ntacyo bimaze ntacyo bizogushikanako waraye inzara uzirirwa inzara kubera kuri muri ivyo nyene gusa ntibizokugaburira ntibizokwambika mwari mukwiye gukura amaboko mu mpuzu muri ko muraraba ahantu ingene hashajije ari umudame ubwo yaronse umutwe wo kubyiyumvira cyambere ni mu mutwe kwiyumvira umaze kwiyumvira ukavuga uti ubwo mfise aya mahera no yatanguze ikintu gitoya yatubwiye ko yahereye kuri baro araduga ubafise hamanika ibintu bisayangana gusa ibintu bibeza umuntu agenda no mu rubanza yaberewe Rahima ndashaka ugira icyo ubwiye abantu bariko baradukurikirana kuri Kwizera 90 TV bumve ko gira icyo babwiye nashaka mbwire n'abadamu kuko hari abadamu benshi bashobora guhabwa n'ibitahe n'abagabo babo bakabura ingene babijera bakabura icyo bakora bakabura ingene botangura cyane naho botangura bagahomba kuko hari abagore benshi batumwanya mu sako batumwanya mu mihana y'abantu batumwanya no kugenda ngende kwa naka kandi hari abagore benshi bafise itama naho uwo muha izo raki zingahe wabona katakiona kimwe cyo yo mumarira bashaka amamiliyoni ntibamenye ko iraki zingahe zovamwo amamiliyoni ntibamenye ko iraki imwe yo mwungukira akavamwo amamiliyoni ni nashaka guhanura abantu ntibatinye ngo ntarose amamiliyoni ngo ntarose miliyoni 10 ngo sinokora ntarose miliyoni 5 sinokora ntarose mu miliyoni sinokora keshi naje niko nari imeze nkigitangura gukora nagenda zunguruka mu isoko takintu kimwe kintwaye ndazunguruka mu isoko ndavuga ati no ngaha nutangura hehe nohera he ko nzi atamutaye mfise uwo mbajije akambwira ngo mpaka mpere kuri miliyoni 5 ndavuga ati nta miliyoni 5 mfise ariko namenga ifise impimbo majana 5 byatanguje balo kuko uvuga ngo
ngurindiriye ngo amamiliyoni ntoya. Hera ku bw'ubushobozi bwawe, hera ku mahera wewe wiyumva ufise. Ayo mahera niyo avamo umugisha. Ayo mahera ivyimba baje 5 birashaka kungukira ko kavamo mu miliyoni 5. Kuko tuvuga ati ngo je mfise miliyoni amajana 5 ufise amajana 20 nakimwe nokora oya. No wanda bahenze. Nibakura amaboko mu mpuzo bagira ishaka. Ikintu ca mbere nishaka no kugikunda no kwizera. Kuko ikintu cyose ugitangura avuga ati Mana uramfashiriza muri iki gikorwa canje. Kandi ico gikorwa ndabizi kizogenda neza, ico gikorwa Imana izogiteza imbere gusumba naho utanguza amamiliyoni. Nico rero nashaka kuvuga. Cyane bakure amaboko mu mpuzo cyane isako. Abagore dukunda isako. Abagore dukundira igara. Abagore dukunda kubona nakarashajije nanje reka ngende kwambara uko. Nakayambaye impuzu zo Rakistano reka nanje ngende nambara Rakistano kumba nta bushobozi ufise bwanaka reka tureke kurabira ku bandi. Dukure amaboko mu mpuzu twebwe nyene twironderere twebwe nyene. Uburyo ko kijya kintu Rakistano natwe twocambara bivuye mahera yiwacu. Urakoze cyane Rahima kukazi canke kuntegute y'abadame n'abakobwa. Ubundi abakobwa n'abagore barakunda mu Giswahili bavuga wananifatiria. Wanafatiriana. Ivyo rero si vyiza gufatiriya umuntu umugenza. Okay, mu Kirundi kugenzanya baragenzanya. Nakayariye bi nanje jo ntegerezwa. Ubwo nyene nta nico uri kurakora cinziza amahera kugira ngo ayo mahera uyaronke yo kugura ico kintu unategemea mume wako tu. Ivyo sivyo rero so tugeze nukuraba ukura amaboko mu mpuzu icari cyo cyose wokora naho cyo bacungukijana ejo uzoduga iryo jana rirangura ikindi wunguka 2 bizoduga ni bukebuke. Benshi bakunda kuvuga ngo gato karakura. Ndabashimiye cyane rero bakunzi bacu, bakunzi bakwizera 90 TV, mwari kumwe na Laki umunyamahigwe hamwe na Rahima Hafashimana. Turabakunda cyane ko mwashoboye kudukurikirana. Gira like usangize abandi kiganiro cyacu kugira ngo abatarafunguka amaso bumve ko amahera make nabo bafise ashobora kubagirira akamaro. Ugire subscribe nimba utarabikora. Imana izokugirira neza. Turabakunda cyane rero. Bye bye.